kaze mu gihe cy'impemburo. Bakunzi twama dusangira ijambo ry'Imana mu kiganiro cy'impemburo, ndabaramukije amahoro ya Kristo. Ijambo dusangira mu cete ca kabiri, Paulo yandika abikorinto igice c'icenda umurongo 8. Abikorinto ba kabiri igice c'icenda umurongo 8 handitswe ngo: kandi Imana ishobora kubasesekaza ku buntu bwose kugira ngo murushirize gukora ibyiza byose mufise ibibahagije muri byose. Bakundwa muri ko murankurikira mutwumviriza, ijambo dusangira nire: Imana irashoboye kugusesekaza ku buntu bwose kugira ngo urushize gukora ibyiza byose ufise ibiguhagije muri byose. Wewe ufise imigambi yo gukora iciza, wewe wahamagawe n'Imana, wowe maze igihe ugwana n'ibintu ubona vyanse kuja mu buryo, vyanse gutungana, vyanse gufata inzira, kubw'iciza Imana yashize ku mutima wawe, nje kukuremesha ndakubwira ngo Imana irashoboye kugusakaza ku buntu bwose. Ubuntu ni ubushobozi canke grâce canke imbabazi canke faveur, ugutoneshwa ikiganza ciza, igikundiro, amahirwe, nk'uko ijambo ry'Imana rigenda ribiduhishurira. Ni ubushobozi bugushoboza kuronka ibikwiye. Paulo rimwe yarasenze ngo Imana yavuga ngo ubuntu bwanje buraguhagije. Umwe yaravuze ngo ubuntu buzoguha ivyo ukeneye byose. Ubuntu bw'Imana, bwa bundi Imana ishoboje kugusukira bukaguha ibikenewe ngo ukore ibyiza byose, apana ibyiza byinshi canke ibyiza bimwe bimwe, ibyiza byose udahagije na kimwe, ariko ufise ibiguhagije muri byose. Iyo Mana irashoboye. Nje kubera ngo Imana irashoboye. Ureme, Imana irashoboye. Irashoboye kuguha. Usenge wizeye, ukore wizeye, utegure wizeye, uje imbere wizeye, ubandanye kuduga uwo musozi naho kuruhisha wizeye, kuko Imana irashoboye. Ntiguha uburyo gusa, ntiguha ibisa n'amafaranga gusa, iraguha ubuntu. Ubwo buntu bukuzanira abantu, bukuzanira ibintu, bukuzanira ibikenewe mu buryo bw'impwemu no mu buryo bw'umubiri no mu buryo bw'ubwenge no mu buryo bw'ibirorogwe n'uburyo bushoboka bwose. Umenye ngo Imana irashoboye. Iyo usenga uje imbere yayo uzi ngo irashoboye, ntukekeranye na gatonyi. Ego vyaba vyaratevye, ego yaba vyarakubabaje, ego usa n'uburaniwe, subiye kuza kukwibutsa ngo Imana irashoboye kugusesekaza ko ubuntu bwose. Si kugira ngo winezereze, si kugira ngo ugende werekana ko ufise ibintu, ni ukugira ngo ukore ibyiza byose, bya bindi bishimwa n'Imana binezereza ab'Imana yashize ku nzira ngo ubabere umugisha, ubabere icitegerezo, ubabere igikoresho c'Imana. Imana iguhezagire kandi iguhezagire n'abawe, ikwereke kugira neza mu vyawe no mu bawe. Uragahezagirwa ubu n'ibihe byose mu izina rya Yesu. Amen.